uri giki uzogenda kuzirabasha tutagushaka tuvuga ati ujya nubwo atoyiraba kanayifuta akareka no kugira abone Imana itera njia pole pole Simbizi afise umuduga izo radio ziriko Simbizi nafise umuduga n'amafaranga yatwe dufise yuko twamusumba Simbizi afise iki umuduga kandi umuduga wiwe aciye hose ugenda uramotereza abantu nani aciye hose bagenda bavuga ati Simbizi wasema bomba rero ugasanga umuntu ananiwe no kwigurira bizoherera Simbizi wenda kugitukuri Simbizi urimba nimbara mamusteri menshi acabona yuko bangana na Alvin Smith n'umudiaspora birisa nababwira Alvin Smith bavuga nukumeze Alvin Smith n'umudiaspora Simbizi afite inzu y'akazikira nyibari y'abakurambere bamukibuke nati muri commentaire we niyo mpamvu navuze pale abo batoye nabandi bahari none abo bandi mwashaka ko batora ni bande batigeze banajamwe ngo bitoze oya nina bari bahari benshi ariko urumva nukuri ko Imana bari bahari basa neza bameze neza ariko ujya mu misi batoye twebwe twamwasi mwamugaye kino Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Meze neza, nguwe neza, vyose bimeze neza. Nizere ko ndaburi kuradukurikirana ibintu ari fresh. Nini na merve kuri Yaganawe TV. Reka ndakwakire wowe udukurikirana, reka ndakwakire wowe ugomba ugire subscribe muri kano kanya kugira ngo wifatanye n'umuryango mwiza wacu tubasaba kundi ibiganiro byacu mudusigire like guys. Tubone yuko muri interesse. Ama commentaire yanyu nayo aratwubaka. Narandiriye cyane imbere yanje mbona abantu abakozi Yaganawe TV guhera kera murabazi cyane nibidoma byo kwa ntare abatabazi nabo no musi mugomba mu bamenye reka ndabakire ndabahe ikaze kuri Yaganawe TV karibu cyane ubwo ni gwa rumogi mwatuze dokana please let's go back you guys are not Donald Trump turagowe Donald Trump aje gukora iki muri mubwire ese wabivuze Donald Trump aje gukora iki urafungwa namubwiye ivyo binaguma vuga okay muturamutse rero abakunzi Yaganawe TV none abakunzi Yaganawe TV atamuceri mwadushiriye ngaha twomaramutsa gute iyi nombwa irota imiceri gusa no muri bisi cyaje kiravuga imiceri okay bakunzi Yaganawe TV mumaze kubona bino bitwe muca mumenya nabari bose mbaka ngo tuze turabavuga ibyo bitwe byanyu biratsayanga nirizuba ndiko ndaribona umenga rihagaze ngaha ku mutwe wa ururofa rurira ego bakunzi Yaganawe TV nibidoma byo kwanara nk'ibisanzwe abasazi basaze ego Imana bakire mwese aho muri mukagera ego nuko uno musi gabasha muje kutubwira ibiki ko mbona umenga no musi n'ibintu bikaze cyane ndabona mwazanye mikrofone yanyu iri iyi waje nifata neza twabonye yuko twazana ni wacu kugira none iri branche he sinyare yufashe ngamu maboko dufite amasiri ku iwacu tugendana kandi vyinjira muri twebwe nyene neza cyane none ibiriko byo muri ko muravuga bibavamwe bikaca byoga bikabagaruka
oya circuit kukure monde kutigana ngo ego uno musi none bimeze gute muje kutuganiriza ku bijanye n'iki no musi ni bon gusinza abafana cyangwa abakunzi siko mutarakora subscribe kuri Yaga Nawe TV reka kwanza kunzivya hama no gukora like comment partage kubera nimboregwa n'umusazi abone kino kiganiro na share kutayishirako share nayo ibagiye ni atari share none share siyo partage none si ubwenge akiri ni nywere ngo rutwe au umushatsi cyangwa n'urupa none bavuta mwisiga oya na amavuta makongomani kuko iyo abatwisiga amarundi niyo yabara amavuta aya bayitwa gute mu gikongomani ozambe burubulenge burubulenge ego amavuta amen uno musi muje kutuganiriza ku kibidoma byo kwa ntari twari tubakumbuye by the way kuri Yaga Nawe TV by the way ego urinda kubaza ivyo tugomba tubaganirizeko tumeze neza mu bisanzwe siko ariko tukunda kunanirwa n'abantu mudakunda gukurikirana Yaga Nawe TV turishigiki ibiganiro buri munsi ni fyaka birajako ugasanga umuntu aragiciye karadugije nyambwa igiye kuraba abarundi yari yahanze mbe bizoherera he bambwirire bakurikirana ibiganiro Yaga Nawe TV forum umuntu ndungikira linki akanga kuiraba fimba kwenda mbele chapa mushenzi urumuki urigiki uzogenda kuzirabasha tutagushaka tuvuga ati ujya nubwo atoyiraba kanayifuta akareka no kugira abone imana itera njia pole kwa mbere Kiswahili cyo sinafu Kiswahili sinafu kubumva igiswahili ngaho kuba Tanzania ngaho dushikirije ubutumwa kuba Tanzania ego uno musi none muje kutuganiriza ibiki kuriyo na badije kino kiganiro kino kibazi muje kuduganiriza kubiki urumva rero ukivuga nk'ivyo ibintu vy'uno munsi birakaze cyane biri nk'umuriro uwitenga na shetani nubwo yemera kajamwe arasa azobatabwe ngafisa nukuri kw'Imana uno munsi kirashushe sugushuha gusa samari kesa umuriro amakara basa tumunyota birashushe ico novuga uri ko arabi video nukuri kw'Imana Imana kwakire nukuri kw'Imana kandi uza gukora like ndasubiyemo comment numuntu wa mbere azotangura kuraba indirimbo ya Yesu azosora muri 2025 neza cyane hari indirimbo iri mu gusoka muzobimenya muzomenya n'umusimani izozi none bajya abantu bajya bakreya Yesu ngo ni arafise page nica kijya kintu turagisubirako rero uwo nica none kubwi wowe nica ukubwi wanje si icyaha ni icyaha niko ujya mu nazo bayabikreye akashisha ko ubitari Yesu atekara twigisha karatuzunguruka ashirako satubi koresha umwanya ni mu marayika koresha umwanya ni Imana ngo satubi uyu munsi rero tugende ku ijambo ry'uno munsi uno munsi twaje gutandukanya imbwa n'ibikere kugira twerekane abantu babasazi n'abantu batazi ico baze ngaho kwisi gukora hari ibintu agiye mwama mwibaza yuko buri munsi icambere coco induru nyinshi zibera hehe kuri airport neza cyane kuri airport niho zibera induru niho zikunda kubera zabande abastare b'abarundi nituritahura nitwitahura ndabesha haleluya amenyo amena nako nitwitahura tuzoshika kure none Simbizi nakivugwa Simbizi sindamunzi ujya mu peti nitwoja hamwe kubera nitunganye imbuga nitunganye amafaranga ivyo avuga navyo ko nunzwe n'abagore abo bagore ivyo kubana ndimwo ariko ivyo gutinyana sindimo mumubwire Simbizi nta kintu Simbizi ni imbwa nta kintu kinanira Imana kuko no buri kintu Simbizi ko mwavuze ngo na circuit no circuit aho mubwira ati Simbizi nta kintu kinanira Imana ego urazi impamvu
mwe muhora mukora wibagiye USB ngayo gucomeka gusa nakundi mwe kumwe mama inzira z'Imana zirenga igihumbi akariko okay iyi ni ya mbere nangora Simbizi afise umuduga izo radio ziriko Simbizi nafise umuduga n'amafaranga yatwe dufise yuko twamusumba Simbizi afise iki umuduga kandi umuduga wiwe aciye hose ugenda uramotereza abantu nani aciye hose bagenda bavuga ati Simbizi wasema bomba rero ugasanga umuntu ananiwe no kwigurira rero bizoherera Simbizi wa Simbizi wenda kugitukuri Simbizi urimbwa shiranga reka kumutenga nava cha muri comment yego usanga abuyo Simbizi turashima ni turaba diaspora yo havaje muri commentaire akacagingi Alvin Smith Simbizi nabona ino video ngo asimbire muri comment ngabufate Travis shiranga turaba diaspora korira gute hasi kandi tutaraba diaspora tuza gutukanira kuri airport gusa tutarinze gutinda Simbizi reka ndakurabire Renda kwa Suzanga woka mumurabira nanje naramurabira Simbizi uno munsi ni wewe oyareka kwa turagenda par etape ego Simbizi rero none yes banza murindire gato mwagumye mutubwira abantu bashwanira kuri airport ariko niturabitahura neza abakunzi bayaga nawe TV siko turibaza ati ibyo bintu nibiki nibande batukanira kuri airport nibiki ego neza cyane wajije neza urabona rero ikintu twariko turavuga sikindi nukuntu Simbizi avana ruda nimba rushiramwo ubunure nimba ari biki ashiramwo nimba ari biki bijamwo nimba ari amamusteri menshi acabona yuko bangana na Alvin Smith n'umudiaspora ubiriza nababwira Alvin Smith bavuga nukumeze Alvin Smith n'umudiaspora amahera afise yo mutwara Simbizi bakamuca amaguru akamutwara mu bashinwa bakasubiza kugura none mu bisanzwe Alvin na Simbizi baba bariko bafiki Miss Burundi ali Miss Burundi reka kwanza vuga Miss Burundi kwanza Miss Burundi mwanzanye isome urumva mu bisanzwe bisaba kubanza akora mu Miss Burundi ari ariko kwico kibazo warubadije ngo bapfiki bakuburo farofa ngo kwa kuntu basi ngo bacanye muri vyinshi ngo bacanye ngo Alvin agisuka muri Kenya Simbizi niyamucoreye niyo mpamvu Alvin Smith agishika muri Kenya haje sware uko atwayeyo n'abagore umugore ari wa muri hitika avuze yuko nikokoroka ndakabona buryo inzira z'Imana zirenga igihugu akora gucanga akabagagimye rero dusubiye inyuma kwa Simbizi Simbizi arandika ati Alvin Smith bye bye vacances umva ko kajamba attention yavuze mu bisanzwe n'umuvacansier neza cyane Imana ugasanga umuntu ntabwo hari ibintu bimwe bimwe tutahuriza ko basane b'abarundi dupfe kubera atamucorera namucorera nagucorera niba atagucorera birakuraba we murekaze nga mu Burundi munwe muryoherwe mupfe mwese muzorira mumva mwese bose urumva mu bisanzwe rero bapfa amahera yuko Alvin Smith amaze kuja hanze atacoreye Simbizi kandi bavanye kure ndi Simbizi afise inzigo ariko Simbizi afise ego iyumvire iyababanwa ubeza ni kubera iki Alvin Smith yanga kunwana na Simbizi ni kubera iki kubera Simbizi afise inzigo yakazikira nyibari y'abakurambere bamufiye ukabukibuke nati muri commentaire niyo mpamvu navuze kwa report mu mwanya uzobona anyikira mw'ubu afise inzigo kubera Alvin Smith yamusize ageze kure sikubera kumusiga ngo baragiye kuri bata ngo baca mu gikoma ngo baroze ngo nzagikoma ngo bakinye ngo akabumbu ngo baragiye kunyamara hehe ngo mara ngo Alvin Smith bamufashe bijya byose zijya content bro turazimenyereye ariko ni ibintu ikintu zobwira Simbizi
uri kurumva nareke kwigereranya n'ujya Alvin Smith Diaspora. Alvin Smith aramurenze none ko bundi ho avuga yuko ari umugore yaramurihiye by'ukuri ibyo bintu biremezwa yuko yaba ari umugore yaramurihiye biramuraba ni hari abantu benshi babayeho kubera abagore bibajyahe mwebwe birabaraba nyimba ndiko ndirira bikujyahe hari ibindi kizima ryama kabyuka koga kanya ibindi nibiki abarundi sinzigene tumeze umuntu aratera imbere ibi dusanzwe tubimenyereye muri industry nuko nyene gusa turabizi neza yuko haba hari petetwe nk'ikintu kiba kiriko kirategurwa kugira abo bantu babanze bavugwe cane ushobora gusanga Alvin agomba ashire hanze indirimbo ashaka kuyigira promotion kugira ngo Alvin Smith ashyize indirimbo hanze twe tuba tubizi imbere yo kwayishyirayo abanza kutubwira ati bapeti indirimbo ngoma ndayirekura ayo makuru twatuya mazi ko Alvin Smith yagiye imyaka abamenyesheje nindi uru kurerezo sosyo ibiganiro muko murabona kuri ryayaga na t-shirt TV bari yahe bijya babikoze imyaka ariko no babwira twe Alvin Smith turuko kandi sigubera ngo nuko tuvukana ngo nuko tumukunda muri abagenzi namwe turavukana ni turabagenzi ni grand frère ni atwita petit frère twamuta grand frère mwarabacorera kandi barara ni wiwe mbere tugakoropa tukajya agasanga tuko tunasura n'imisuzi ku ntebe ziwiwe Alvin Smith n'umuntu afise umutima mwiza cyane nacagura ngo peti ngumeze uko oya wabanze kubona gusa impano amaze kuyibona avuga ati nukuri kw'Imana ndagushigikiye abandi bomera nka Alvin Smith nukuri kw'Imana twacha tugura indege mu gihugu bose bamere nka Alvin Smith singubu nukuri Simbizi twari tumugwa nubu yoca ngaha Simbizi yoca ngaha vuga pole n'abakurambere siwe n'abakurambere gusa yoca ngaha nukuri ndarahira imbere y'Imana yoca ngaha Simbizi ishati niyo sigara hasi apana ishati kwakugura Alvin Smith atatwara ku mashinwa ati musubize mutsima funagura tuze turubahana abasani bo Burundi twubahane tumenye ko Imana iramukunda buryo Imana shaya duhaye ni tuba bagenzi iragukunda ni mutarabagenzi na Simbizi okay ariko rero jewe cangira akabazo uravuga nyeba tugure ko uravuga ako kabazo arakajanye no kurya ko tubwira tukwegereze nkagasa akagano kantu wirire reka byose sindambi sindambi murakoze cyane ego amena kandi apeti merci bon appétit neka bwaribuninze ego tubandanye none ku bwanyu rero murumva yuko ari Alvin Smith afisa amahera menshi numbero buryo ukuze mu mutwe acabyumva si wowe wenyine twashatse kuvuga diaspora nangara iki kiganiro niseme mu Kiswahili tuve muri iyo conflit ya Alvin ya Simbizi twigire muri Miss Burundi baruka gutora umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge ego tuko turagenda pale tape banda aciye ubwenge tugenda turavuga kantu aciye ubwenge kandi mwiza nagashizeko niko nahereyeko bareruka kumutora Miss Burundi mbega mwebwe nk'ibidoma byo kwa ntare mwavyakiye mbega yatowe nabande yatowe na Juhu yari kumutora ya Miss Burundi tutasizeko akoro ariko no kubera bari babiravye bakatora mu gishingo ca twebwe benshi mbega shanina tugerageje kubiraba kugira ngo umuntu abe umumisi hari ibintu baraba premièrement cyo ni gifaransa icambere bararaba ingidi kurumva ica kabiri bakaraba taille française ica gatatu bakaraba amano yiwe ica kane bakaraba isura yiwe kurumva ama pistole none hari umuntu yogira ingidi taille française n'ama pistole carimo ego Bayari kino mutaratahura mu buzima. Basi ujya muntu batoye basi tubivugire siwe. Nakubanga ngoma kutubaza cyane siwe. Siwe gute. Nabo bajaje.
bazana ba Miss batari ujya ni wundi usanga amakomedi y'abanijere bakaba baramushyamo ngo kasongo siwe gute mwe mu mugayi neza atagase afise ingidi nyashi na nyashi ujya mu minsi naho twanse mu bisanzwe yatowe nabande abamutoye yatowe na Jure kubera yuko araciye ubwenge kandi ni mwiza ubwo bwenge twa tudafise nunyabaki waruhimbye none mu mashaka batorende Erega ikintu cyitwa Miss nitagitahura hanze baratahura ikintu cyitwa Miss umu Miss hanze abariya nico giti nugasongo waundi mu kwinjira ariko reka ikibazo nuko ujya mu Miss batoye nukuri kw'Imana agiye mu Rwanda yova yagaruka yoza imipago ari yasigaranye mu none washaka batora mu Rwanda batoye mu bitoje agiye kurushanwa n'abandi mu Rwanda ntihashobora kuvuga ati burya baranyihenzeko ariko mu gihugu cacu murabona yuko abibereye kandi abikwiye nina igitero ciganye imvubu kujya kira momoka inama igana imvubu kujya iratabuka nayo nyene siko imbwa yigana ingeregere kwiruka iratabuka nayo iramomoka nako ivyo bisigura iki rero muri bituriko turavuga none abo batoye nabandi bahari none abo bandi mwashaka ko batora ni bande batigeze banajamwe ngo bitoze oya nina bari bahari benshi ariko rumva nukuri kw'Imana bari bahari basa neza bameze neza ariko ujya mu Miss batoye twebwe twamwasi mwamugaye iki none ikindi rero ikintu twamugaye yego ivyo guca ubwenge araciye ubwenge kandi turabibona ubiravye no kusura avuga ati arazi mate français english yego urabibona ko yaraciye ubwenge no mwishuri so ariko umu Miss basi numuntu afise utuntu tw'udufyeri duteye ubwoba example par exemple akandi nako ucubona agize Kuba did none ujya wacu bamwe mu Miss n'umuntu akunda kugenda avuga ati bombo crats n'umunyarumogi wose mu Miss n'umunywarumogi n'umucamayi 2025 n'umunywarumogi ariko ikintu twashatse kuvuga sikindi ariko urumva umu Miss n'umuntu abafise amafyeri uri kurumva umu Miss amafyeri yiwe arashobora gutuma n'igihugu kigira amafyeri kigira amafyeri gute gidi ni atari none ujya badutoreye ko nagumye ndababaza mwamwankiye iki urabona hajya hazi ijya foto murayishira ko basi iboneke siko ego basi kumurongora nivyo kwanka duhuye mu barabara twe ni dufitira Simani tubabariye cyane kwa twamuvuze nabi sa Miss Burundi ni vyiza rero impamvu twanse nuko twege tutarabona ibyo akora none mushaka mubibonere uruduga baramuhaye uruduga ruduga baruzana ngamo bipara vyacu twitahuye tuzivyo turiko turakora sefini ibi promoter navyo bibereye birofa nakundi reka nitubisubira inyuma cyane kuko twaba tuko turatakaza umwanya rero Miss Burundi sikindi tweni turabona ibikorwa akora turabona ngo Miss Burundi ave ngagushika hajya ndiko ndamuraba sange na papa ya telefone nibaje kumwitaba sange ndiko ndaraba video yiwe inkoni irazigiye ndi ngaho bas basanga n'umuntu anaryosha birori urumva yamanezerewe yamatwenga hapana hondi menga ni wa mupolisi ave muri scan ya mushasha scam yani miduga ugasanga ibintu bimeze neza cyane kuko bisaba mu buzima tube utuzindanye kandi no murundi natwe turabarundi ikibirero cico rero twe mpamvu none natuzi natwe nitumuzi nabwo turabonana nga tunwesha ibintu tumunwesha ibintu derere tuyaga ikintu cyumvikana adushigikire natwe tumushigikire siko ico rero mugihe twe ivyo bitarabanina no kwimana inshallah tuzokwama tuvuga nabi izina rya Mungu ryamwe ibidoma byo kwanara
rero ntaco mwamugaye kuko ntiharagera ko atangura gushira mu ngira ibikorwa oya ifoto ifoto irigaragaza nimba atani carakora gusa ifoto irashobora kwereka ati kubwanyu mwaha amahigwe nde muri bajya bakandida bose muri bajya bakandida bose hari agakobwa ukuru gafise amenyo gafise inani inyenyi umenga na kanyarwanda nko urabona oyaha umenga na kanyarwanda kubera abanyarwanda bafise inyenyi hajya avuga ko inyanyi ni natanze turaza kubirisubira uri kurumva ni nafise n'inyenyi kwataguye katagiye kwitoza gashamana yaje mwari kuntora wewe apana n'amajwi twari kuyarondera sivyo simbizi yanga kuzana amajwi ijya modoka yiwe niyo twazana amajwi nugire ingorane gusa akaherera ko gakoga katubwira agakobwa sindakazi zina gusa kari gafise inyenyi kare nyene ubone nyene karabikwiye kare nyene uvuga ati masha nukuri kwima uwoma nkagushira mu rugo nukuri kwimana niwo buri nyama nofumanja nkabagimbwa bazi cyangwa ubukwavu nkabubaga ntazana inyama nukuri kwimana ubwonyere ntimwabishigikiye nukuri kwimana habe namba bisaba ngo aze abafatisha akantu wabereke ego canke atwereke ibikorwa kubera nta bikorwa turabona ibikorwa nivyo vyivugiye ifoto nashi ushobora gukora mbega kuri misi aheruka gutanga wewe mwari mwamubonye gute mbega ibikorwa vyiwe byarabashimishije ujya mu misi Nigashaka ujya mu misi hari uwo muvuga ko yari jojoto hari uwo muvuga ko byinshi ahubwo twibagiye akazina kiwe gusa kubera kubw'urukundo hajya nazucu yoshobora kuza akavuga ati misi wa Burundi namutaka mu nyimbo yangu kubera ujya mu misi yarabikwije ibisabwa byose ariko uyu mu misi wubu bariko baratora urabona ukumenga ibintu ni no wahara ukuri kw'Imana bariko baradutorera ibintu tudashaka barondera uwundi bashire uwundi ujya bamukureyo ujya nukuri twege nk'ibidama vyo kwa nare amaboko yacu twagutangiye ukivuka turayamanitse mujya haciye twe ntitwohaca oya nigikunda rego cya muri vyose dukata kigobe kamenye tukazunguruka manga dusubire kare muri vyose nukuri nuko mbega none muneguriki abakora muri jury yo gutora miss ubagije neza cyane ndumva wowe kandi wamagara uwinyama arayiri nukuri bagije neza cyane ego urabona ico twobahanura sikindi suko bakoreshe kuraba uriko nibahendwe n'inyashi canke ngo bahendwe ngo nubwiza uriko apa kuko nibi bipara nibimeze uku kubw'uburofa gusa nakubwa ubwenge arabu yego bavuze ati benshi babitwaje ngo afise ubwenge siko ngo afise ubwenge ariko urashobora kugira ubwenge ariko ibintu urimwo ntubishobore warumva nyine ariko urumva ushobora kuja mu bintu ariko ufise ubwenge ariko ivyo bintu ugasanga si talent yiwawe mbega nikiye kintu abijemo n'ibishobisho baramushuka none mukombozi ni baba yakamaze abantu bababaye b'igihugu batubabaje mukombozi tuzomumanika muri vire tuvuga ati wari ntwari ko mukombozi hakoze ibintu by'amateka mukombozi aho urikora mu bipara ruguru rw'Imana ibipara birakuramo asa n'abane mukombozi ruguru rw'Imana ibyo tuvyose ako karagajiyemo guza mukombozi turamukunda cyane ni papa wacu papa bana nyonyo reka tubakengurukire rero ego kuri bino byinshi mutuyagiye muratuhaye vibe turaryohewe turatwenze n'abakunzi bayaga nawe TV nizera ko ari uko aho bicaye bariko barakumbagara batwenga reka rero twifuza ko muzogaruka ubukurikira aba diaspora nchorera nari ndabizi gusa uyo akaba yogenda ndacoreshe gusa nanjeho nuko muraraba burya haragaragara harera il faut bumva igifaransa cyangwa icyongereza il faut d'accord changement la profil de contribution
banda kiraza cyangwa en fait là aya bacanga petit dogo babwire mu Congereza mu Congereza sometimes we can go far we can go far to see the team diaspora to bana kuvuze ngo uri kurabirukana tukisi money and looking mu mufuko bwana kissing money looking mu mufuko bipara bidoma vyo kwa ntare we are ubukene ubukene mu Congereza ubukene mu Congereza dufasha ubukene mu Congereza poor okay poor ni zuru okay looking poor here looking poor here and kuja to eat here Sefini abantu bose bakora kurikirana yaga nawe TV twatura abantu bambere dukora isuku naho tuba Alvin simfuna twidogera abakunzi reba ko barakurikirana yaga nawe TV aho muri mwese turabakengurukiye haba abakozi haba abayede haba beneyo haba bo ba bosi bo buri muntu wese aho bava bakagera nuwapfuye azi yuko yaga nawe TV ikora ahari hose turamwegeranyije nimba vyuse turamuvyuye ari muri douche turamukuyeyo ari he turamuzanye ari muri hamwe koma hose turamuvyuye arasubirayo ari uko yumvise ikiragana okay ciao turagiye verbe doganar please escort mabad Judas Kariot dora trans hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo